n'ivy'ukuri muri abakobwa banje cyane abakobwa banje beza ni muvyemera okay mademoiselle Lise twarashimye cyane umutima wo guca bugufuri muri wowe wagize neza Gahimba ko waje kugwarira ngaha byaba byiza hari kiba kugira Imana hari kibigomba gukora cyane Gahimba tugushimira cyane mwakoze cyane nakigoro wagize kugira umutima Madame Tiana na Lise ihure karanezere cyane okay hama mu kubashimira turose uretse ngato sikorwa bindi dukora hanze kuyadushikira igihugu turakunda igihugu cyatwibarutse namwe nkugwaruka ni byiza ko mugisha umuterere mu gihugu sivyo muko gisukura mu gukora ibintu byose byo tuma igihugu cacu gihurumbirwa kandi citabwaho muri kazoza okay ego aya mashuri twigishwa ni byiza yuko tugaruka tugatera iteka igihugu kugira n'abakirongoye babone koroherwa okay ego rero nagomba kubashimira cyane abakaze mu ishyamba ryacu mwakoze cyane urafise ishyamba ryacu nkuko nababwiye samedi turi mu bikorwa rusange ama hari ikindi cyiza nimviriye umuntu mbere yo kubashimira nk'abana beza abana muhanurana neza hariho vacances twemereye abana bari muri association gwaruka ko ruzoja gutembera hanze mwakoze cyane ishyamba ryacu rigiye kurungika abantu hanze ugwaruka rugenderwe n'urundi rwaruka hanze hama tuzurira itike y'indege murakoze cyane kugenda no kugaruka mugende musabe mu miryango impusha turabaye ikaze mu ishyamba ryacu murakoze cyane narabanezerewe nabonye ko agashimwe no bahano ko mwoza tugakomeza gufashanya ibikorwa bitandukanye murakoze cyane mwese bige muge musi mwiza Yesu nashimwe. Nibaza ko amasari karegereza indege igiye kuza. Mugiye gufata urugendo.
twasenze kandi Imana yabana nawe hari icyo Imana ikoze mu kuno muri kazuza kugingo bwawe iki nico gihe cyuko mwatura ivyiza ku gihugu cyacu nico gihe cyuko mwatura nk'ugwaruka ivyiza ku miryango yawe ijambo ry'Imana ikambara ngo nzobakora ivyo numvise muvuga haleluya amen ndabona benshi bagiye kuko twavuganye hari benshi bagiye kwatira ikire bavuga gukomera ku Imana reka mugende muzosanga ndabategereje tuzokomeza kubasengera Imana muri badasanzwe harahiriwe abantu mugiye guhura bazabahuye n'abadasanzwe bazabahuye n'abantu bitawe kandi hari icyo Imana akoze mu bugingo bwawe Imana ibahezagiye amen. turasubira Imana ishimwe amen Yesu ashimwe amen meze neza ndabona pastor gahimbare meze neza pastor kaze cyane meze neza nanje ndamutse Imana ni nziza ndabona n'umushitsi hano okay muvanye hariya okay Brenda is our pastor. Oh, pastor. Yeah. Murakome. Chane gos. Oh, nande ndakome. Okay. My name is Joyce Brenda. I was born in Canada, but have a parent Burundian. I don't speak Kirundi correct, but I try to speak Kirundi because I'm Burundian. Yeah. So it's the first time I come here in Burundi, and I'm so happy to be here in Burundi. Because it was my dream to come here. And before coming here, I was reading this book. My parents got it in Ombudsman of Ambassador of Burundi in Canada. Yeah. There are many things about Burundi in this book. Yeah. That's why I'm here in Burundi to see if what they write there is true. Yeah. There are many good things about Burundi. So the first thing I want to do is to meet the man or woman, I don't know who writes this book. No problem. So let me tell you this. Gahimba was told me many things about you, that you are a good pastor, you like him. And the way I see you here, I confirm that you are a good pastor. Okay. So it's a pleasure to meet you. It's a blessing to be here in Burundi. I hope I'm gonna enjoy my holidays. So I like this family because when I was with them in Canada, now we are family. He's my brother. Oh. Thank you very much. Okay, you are welcome. Thank you. Okay. Let me say thank you to everyone and the other people that were meeting before coming here again. So it was a pleasure to be here in the Burundi and I like my country. And another time that I come back in Burundi, I come with my family to
visit our beautiful country. Thank you And very I'm much. gonna tell other people, other Burundians that who live in Canada, the way our country is very good. So thank you very much. Same Thank to you so you. much. I love you guys, and I hope we're gonna meet again. So God bless you, Pastor. You are welcome. Bye. We love you too. Bye. Bro, Yo, see you again. God bless you. God bless you too. Yeah. Going back? Yes. Come here. I miss you so much, friend. I come back and back up every day, every time. So stop crying. Friend, I will miss you so much. And you need to back up crying. Now go. Nothing. Okay? No, I like you very much. Me too, I like you. Another time you are welcome. Friend, Stop it. So, Gahimbare, you know now you're my sister. yeah, thank you. And if I'm here today it's because of you. You are a blessing for me. Thank you. And I hope you're gonna be a blessing for other people. Because you are humble, Yeah, thank you. motivated, and love other people. Continue to be the person that you were today. And you are the light for our country. Because in this life, there are people that God blesses and others give us a blessing for others. And I can say you are a blessing for others. Stop crying! So, I love you so much. Let me go, Tariff. I love you so much, friend. But stop crying, it's not good. I am here with you. We talk every day, anytime that you walk. So that's why you must stop crying. So let me go. Time's over. And I miss you. Okay, You bye. pray for me. Bye, Brenda. Bye. Bye. Bye, Brenda. Entre. Oh, wow, muganga Liz. Good morning, doctor. Good morning. How are you? Fine. Nice to meet you now. Nice to meet you too. Okay. Imana nishimye. Amen. Ndanezerewe no kubabona. Natwebwe turanezerewe Liz, Imana ni nziza. cyane. Muganga, Oui.
nagenda bashimye cyane kuba muje hano kandi bakeze mvuga ni felicitation. Why? Nk'umuyobozi wa hano Imana ntiteka nyina akaza akanyizigira nkaba naritewe iteka n'igihugu kikanyigisha nkaba ndi hano muri uno mwanya by'ukuri kiriya gihe byari byangoye kwakira kubona abantu batwitura hano mu bitaro amemta bose bakakwa kugira ingorane rimwe uriya mwigeme yaragwari yari yaraswe gupfa urana byashiki umuryango Madame Tiana uriya mwanya navyakiriye nabi cyane kandi urabona ko reaction arayerekanye ariko na twamukubwira ko turavye intambwe wakoze etape wakoze kugira wihuze n'umuryango wa Tiana narumvise nakigoro wagize ko arondeye wa mwigeme ni gahimbare muraganira byaraneze mutima wanje nk'umuvyeyi nk'umuyobozi wa hano kandi maze kuganira gahimbare ivyo mwakoze mu muryango wa Tiana birahagije birakwiye kandi biratunganye ku buryo natwe two kwigarura nk'abavyeyi uhere none twagiye tugusubiza mu kazi. What? Twagiye tugusubiza mu kazi ivyo gushikiye Sinabingane n'abashimye. byagushikiye n'ingivyo vyoshikira umuntu wari wese icyo no gusaba ni kimwe kaze usiwakira abantu neza nkuko wahora. Wow, merci beaucoup. Umaze kunganirira nkamenya icyabiteye nakomeje kukwiyumviraho nawe mane gusabe igihe cyose uzokumva ufise stress uzokumva stress uzifise mu mutwe canke wahuye n'ikindi kibazo uzotuma usaba urushata kureka uruhuke. Muganga nagenda kubwiye ko turi cyareho c'Imana hano mu isi. Okay, abagoye barinze baza hano barakeneye kuremeshwa barakeneye gutegwa intege birakeneye kubona ko ariko aritabwaho. Ibitaro vyacu tuzogira umwimbu bizohurumbirwa ni vyiza ko akazi twanze tugabwa tugakora nk'akazi nyeno akazi arokoye mwimbu igihugu cyatwiyorose kirongo mwimbu amakori sivyo Ego n'abagwayi bagenda babona ko tubitaho bazokomeze kuba cyajya ahantu bakibana neza sivyo. Okay, yari inkuru nziza nagomba kugushikiriza. Nyakubahwa Dr. Ndabashimiye cyane ko wamusubije mu kazi. Ndabemereye yuko ngiye gukora ibyo nize. Urikize neza ibanga by'akazi. Twashimye. Merci. Muito bem, Ça va? Ça va? Ça va. Ok. Kahimba. Oui.
karibu rero muri sanze. murakoze cyane Abaga imbare. Mpaye makuru rero. Ukungere muja mu ndege mwe narize. Mukasika jenga hajenye. Tiana uzi kumara iminsi 3 wicaye mu ndege amaguru yari yabyize nacitse ndarushe cyane nawe Cenda goye kuja hanze bro. uzogendana na kimwe turi hariya twararose inshuti n'abagenzi ukuri twarungutse yageze bivuga kuri cyane Byari biryoshe rero. tugomba tugira visite mana we yo sha twarahaboneye imana n'ukuri Wow. kubw'ivyo hari akajambo mademoiselle Lise yarifuza kukubwira Byakweli? oui Lise. Jambo ni kwa? by'ukuri madame Tiana nk'uko gahimbara bivuze turi hariya no kuri imana yaratugiriye neza yaraduhezagiye cyane rero kubw'ibyo hari akantu nari nibangikanije mu gusaba imbabazi kugira ngo mushishikare mungirira imbabazi. No way. No. Lise. Jewe n'umushinga ntaye wanje nubwo ari mu mahanga. Twarakubwira imbabazi zimwe zivuye ku mutima. Kandi wumva amahoro twarakubwira imbabazi. Okay? Rero amahera nta musi n'umwe azigera agura imbabazi. No, Lise, no. Twarakubabariye wumva amahoro kandi cyane sibyo twarakubabariye cyane. uranezerewe cyane Urateza